Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze ntanakwipfuriza kugira umunsi mwiza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania ndetse yewe na Kenya, mwese ndabakengurukiye cane, ndabahaye mwaramutse neza. Ndetse yewe namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi, mu bari ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika ndetse no muri Australia, mwese ndabakengurukiye cane. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hoba ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: abasirikare b'u Burundi barenga 700 bari muri Somalia bagiye gutahukanwa mu ntumbero yo kugabanya izo nteko za ATMIS ziriyo. Abasirikare b'u Burundi barenga 700 bari mu gihugu ca Somalia mu butumwa bwa ATMIS nibo bagiye gutahukanwa mu kwezi kugiye gutangura kwa Kigarama. Abo basirikare bazotahukanwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo gusozera ibikorwa vy'inteko mpuzamakungu mu gihugu ca Somalia, kugira ngo umutekano w'ico gihugu ucungerwe n'abasirikare n'abapolisi b'igihugu ca Somalia. Hakazoba hasigaye muri Somalia mu rwego rwa ATMIS abasirikare b'u Burundi badashika 200. Iyo nkuru ku buryo buramvuye nyene ni mukanyi ntuje kure, utegerezwa gusa kubana natwe. Nayo ndi bunagushikirize ino nkuru iriko iravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ivuga ko i Maheba mw'ikambi yaye indara impunzi mu gihugu ca Zambia, ibiciro vyaduze cane ku masoko. Impunzi zo mw'ikambi ya Maheba muri Zambia zirafise ubwoba bw'iduga ry'ibiciro rirenze ku masoko yo mw'ikambi. Hazimvye ibifungurwa vya nkenerwa mu gihe HCR itakibagaburira. Mw'ikambi ya Maheba muri Zambia impunzi zinanirwa kwibeshaho kubera ubuzima buguma buzimba, zitanga akarorero ku biciro ku masoko. Iyo nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi mu ntara ya Ngozi hatangujwe kuri ubu wa gatatu muri komine Gashikanwa isekeza ryo gucandaga ibitungwa kugira babikingire inyonko yo mu kiyaya ca Rift. Umwunganizi w'umushikiranganji ajejwe ubworozi akaba yasiguye ko naho iyo ngwara atayihari muri iki gihe mu Burundi, ishobora kwinyegeza mu maraso y'igitungwa. Inka zitacandazwe kw'isekeza ry'umwaka uheze ngo nizo zirabwa n'urwo rucanco. Emmanuel Ndorimana yibukije ko iyo ngwara yahitanye mu gihugu cose inka z'ababa 560, harimwo 300 zo mu ntara ya Ngozi gusa. Asaba aborozi kwitabira bose urwo rucanco na burya iyo nyonko ishobora gufata n'abantu. Isayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama nyene ukabandanya urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi ku gihe. Ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abasirikare b'u Burundi barenga 700 bari muri Somalia bagiye gutahukanwa mu ntumbero yo kugabanya izo nteko za ATMIS ziriyo. Abasirikare b'u Burundi barenga 700 bari mu gihugu ca Somalia mu butumwa bwa ATMIS nibo bagiye gutahukanwa mu kwezi kugiye gutangura kwa Kigarama. Abo basirikare bazotahukanwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo gusozera ibikorwa vy'inteko mpuzamakungu mu gihugu ca Somalia, kugira ngo umutekano w'ico gihugu ucungerwe n'abasirikare n'abapolisi b'igihugu ca Somalia.
hakazoba hasigaye muri Somalia mu rwego rwa ATMIS abasirikare b'u Burundi badashika ibihumbi bibiri. Igice kimwe c'abo basirikare bagiye gutahukanwa ni abarenga 250 bakuwe muri batayo ya 68. Ikindi gice kigizwe n'abarenga 400 bakuwe muri batayo ya 69 ya ATMIS. Abazoba batahukanywe mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yo gusozera ibikorwa by'abasirikare bari muri Somalia. Izo ngabo z'u Burundi zikaba zaragiye muri Somalia mu mwaka w'ibihumbi 2007, zikaba zaragiye zirongerezwa kugeza naho inyuma yo mu mwaka w'ibihumbi 2009 abasirikare b'u Burundi barenga ibihumbi 5 bari muri Somalia. Amakuru dukura muri bamwe mu basirikare bari muri ico gihugu akaba tumenyesha ko abo basirikare batashe hazoba hasigaye muri Somalia ingabo z'u Burundi zidashika ibihumbi 2. Bakavuga ko iryo gabanywa ry'abasirikare rishobora gutuma aba Al-Shabaab baharonyera akaryo ko gusubira kwigarurira ibindi bice by'igihugu ca Somalia. Abo basirikare batahutse baheraniwe kandi agashirukabute k'amezi 11. Ikindi bidogera nuko igihe baronse ako gashirukabute badaheza ngo bavunjirwe neza amafaranga y'amadolari ku giciro co kw'isoko y'ibanki nkuru BRB. Bikaba bitegekanijwe ko ibikorwa byose by'inteko mpuzamakungu bibera muri Somalia bizorangira mu kwezi kwa Ruheshi mu mwaka uza w'ibihumbi 2024. Nayo mu bindi kandi nuko mu ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Zambia yitwa Maheba ibiciro vyaduze cane ku masoko. Impunzi zo mu ikambi ya Maheba mu gihugu ca Zambia zirafise ubwoba kw'iduga ry'ibiciro rirenze ku masoko yo mu ikambi. Hazimvye ibifungurwa vya nkenerwa mu gihe HCR itakibagaburira. Mu ikambi ya Maheba muri Zambia impunzi zinanirwa kwibeshaho kubera ubuzima buguma buzimba, zitanga akarorero ku biciro ku masoko. Igiseke gitoya c'intete z'ibigori cavuye ku makwaca ya Zambia 20 kija kuri 26. Ic'umuceri ubu ni 75 cahora kuri 60 mu mezi 3 aheze. Ibiraya navyo nyene vyaraduze, igiciro cavuye ku makwaca 35 kija ku makwaca 50. Ivyo ni ibivugwa n'impunzi. Impunzi zivuga ko iryo zimba ryaturutse ku mwimbu wagenze nabi na cane cane mu buraruko bushira uburengero bwa Zambia muri district ya Karumbira hasanzwe hari ikambi ya Maheba. Turavye ukuntu ikirere gihindagurika kandi hari uruzuba igihe kinini, ntawo kwizera ko ibiciro bizogabanuka. Uko akaba ariko bavuga bihebuye. Abantu benshi ngaha bafungura rimwe ku munsi na cane cane abasaza n'abagendana ubumuga. Uko akaba ariko babandanya bavuga. Basaba HCR kwiyumvira ukuntu yobafasha na cane cane iki gihe kibi catewe n'ihindagurika ry'ibihe. Muri Zambia leta n'abagira neza bahamagarira impunzi kwitunga aho kwama bazeye inze. Iyo impunzi ishitse ifashwa amezi 18, ni ukuvuga amakwaca 280 buri kwezi. Ica yerekwa itongo irima ikabona kugira urudandazwa ruto ruto ikibeshaho. Ivyo tubikesha abakozi ba HCR muri ico gihugu. Impunzi z'abarundi mugabo zivuga ko bene ubwo buryo bumaze imyaka 3 buhagaritswe kubera COVID-19 kandi gushika ubu hatamfashanyo n'imwe zironka. Impunzi zisaba ko hotangwa imfashanyo y'imigambi yo kwiteza imbere mu rudandazwa no kunganisha ibiciro mu ikambi ya Maheba, gutyo impunzi zibesheho biciye mu kwiteza imbere. Ikambi ya Maheba womenya ko irimwo impunzi zirenga ibihumbi 27, harimwo abarundi barenga ibihumbi 3. Idolari rya Amerika rikaba rivunjwa amakwaca nka 23. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko abenegihugu bo ku mutumba wa Kiremera komine Giheta bashikirijwe icese kuri uwu wa 29 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023 ivuriro ry'itabariro Poste Secondaire de Soins. Abo benegihugu bo mu gacimbiri Mutobo bahora bafata urugendo rw'ibirometero birenga 6 baja kwivuza ku mavuriro yo ku Murambi, Gisuru ndetse n'Igitega. Gucandagisha abana, gupimisha imbanyi, gutandukanya imvyaro hamwe no kuvura indwara zimwe zimwe ni bimwe mu bikorwa bizohakorerwa. Komine Giheta iruhande yo gutanga inyubakwa izokorerwamwo ivyo bikorwa yemeye kuzohashikana amazi meza,
ebe n'ikibanza kizokubakwamwo ivuriro ryikwiye. Micheline Ninahaza arongoye komine Giheta arakengurukira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida bakiriye neza igisabo komine yabatuye. Ivyo birori bikaba vyaratewe iteka n'indongozi zitandukanye mu bisata vy'amagara y'abantu mu ntara ya Gitega, co kimwe n'intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa ni ukubandanya kubana natwe. Ugire umunsi mwiza.